Turi kwigenekerezo rya 24 Rusama mwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize umugwi w'igihugu wo kugwanisha ibipfunsi uracafungiwe muri imwe mu mahoteli yo mu gihugu ca Gabon kuri bamwe ngo ni isura y'igihugu yononekara uko leta y'u Burundi teba kurekuza uyo mugwi muri ano makuru yacu turaraba urukurikirane rw'intahe z'abapfasoni bafashwe ku nguvu n'imbonerakure hamwe n'abajejwe umutekano mu ntureka zatanguye mu Burundi mu 2015 nayo abarundi bahungiye mu Rwanda barabandanya kwiyungunganya kugira ngo babesheho imiryango yabo turabikurikirana muri ano makuru yacu naho mukanya. Ndasuye kwa ikaze muri ano makuru yacu ngo isura y'igihugu yaracafuye cyane kubera inyifato ya leta yatevye kurekuza umugwi w'igihugu wo kugwanisha ibipfunsi uko niko Emile Nibasumba umumenyesha makuru w'inkino muri radio RPA abona ifungwa mu hoteli Libreville muri Gabon abaserukiye uBurundi mwihiganwa ry'ugo rukino muri ico gihugu bakaba banse kubarekura kubera ivyumba vyabo bitari vyishuwe kubwa Emile Nibasumba ngo imidari baronse ubu ntaco ikivuze mu maso y'abantu yavugiye mu kiganiro Club de la Presse ku isi yose mbere ntibariko bavuga ijya midari bajya barundi baronse ubu bariko bavuga ingene igihugu cananiwe kuriha amahera ibihumbi 5 arenga navyo natwe tuko turavuga biga vy'imidari umengo baravyibagiye kuko n'ishusho ry'igihugu riba ryononekaye nivyo baguma bavuga bati ico gihugu cananiwe kuriha biga vy'imidari nta ubita ku mwanya muniniya urumva n'ishusho ry'igihugu rica rimera nabi yo akaba yari Emile Nibasumba mumenyesha makuru wa RPA ngo inkino zirahuza abantu zikabanywanisha ico nikindi gituma leta itegerezwa gushigikira imikino yose itavanguye kubwa Desire Hatungimana arongoye uruganda rw'amakuru muri radio Inzamba akaba ari n'umumenyesha makuru w'inkino amagogwa y'abaserukiye uBurundi mwihiganwa ryo kugwanisha ibipfunsi muri Gabon vyerekana ko uwo mukino utitaweho Desire Hatungimana atanga uturorero twibihe igihugu cari ariko inkino zifasha mu gutorera umuti ibibazo nawe nyene yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse ingendo ya leta nibaza yuko ubwa mbere badaha agaciro inkino ntibaha agaciro inkino ariko bateza kuziha agaciro kuko hariho n'ubushikiranganje bwazo bubijejwe nico gituma zateza kuronka agaciro kandi burya inkino zifise akamaro kanini ya cyane abarundi batari bake barabizi n'igihe hari ikibazo cy'umutekano muke 1993 na 4 inkino nizo zasubije abantu hamwe amakarita atagenderanire yaragenderaniye kubera inkino zifise uruhara runini cyane gose kwisi nzima kubona rero leta yigenza gutyo no kuvuga yuko hari ukuntu gusuzugura izo nkino mbere nkabona yuko n'ubushikiranganje bw'inkino nabwo nyene bugayitse cyane buhabwa amafaranga make kubera ajya amafaranga mu bisanga bakoresha arategurwa muri budget y'igihugu abarimwo n'amafaranga agenewe inkino mpuzamakungu iyo rubrique irahari mu bushikiranganje no kuvuga yuko rero ayo mafaranga ni make ugeranije zibazizwi canke mu bisanzwe inkino zitabaza zarateguwe mu bisanzwe ingene biteza kugenda muri ministeri ya sport uko bateza kubikora bateza korana n'amafederation ko amafederation afise calendrier ikiranga misi cingene bizogenda umwaka wose kubera federation internationale barabiteguye gaheza amafederation yo muri makontina nagahereza amafederation nationale ikiranga misi kiba gihari N'abarundi bahungiye mu kisagara ca Muhanga ngo baraguye mu gahundwe aho bumviye ingingo ya leta y'Igitega y'ukunyaga amazu y'abantu bagirizwa kugomba gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza ngo uzohirahira akagura ayo mazu leta izoba imubeshe kuko umunsi amahoro yagarutse mu Burundi abanyazwe bose bazosubiza utwabo tubikurikire. Nta gitangaza ndayumvise ariko kimwe nuko
burira ntibutera ku mpeshi barayifata nakarenganyo biratswe ariko nibaza ko igihe amahoro azoboneka ubutungane bugakora abantu bazosubizwa utwabo bagasubira mu vyabo nakarenganyo katagira izina vyaratubabaje ariko tugire gute ariko ico twemera nuko umunsi uri izina amahoro akaboneka abanyazwe ivyabo bazobibasubiza nico dusaba Imana ko amahoro yoboneka hama abanyazwe ivyabo bakabisubizwa n'ingingo twakiriye nk'ingingo tubona ije gushimangira ibintu by'akarenganyo ibintu bisanzwe biri mu bikorwa ndengerabutungane byama vyakozwe uko bukeye uko bwije ni imwe mu zindi ngingo kandi ni n'ikimenyetso ndetse ko ibintu vy'ugwanko ibintu vy'ishari bibandanya aho hoshizwe imbere ubutungane ingingo ndetse nitekane mu bantu tutabyakire nabi cyane bijya n'ibyo mwanya rumera kuko nibaza ko izo nzu baho bazigurisha ntabwo zikiri ku mapine nibaza ko umunsi zotaha zodisanga abaza kwihenda bo ngo aziguze bobo abibona ikintu suite yabyo kuko nitzo byemera nitongo ry'umuntu nitongo rusange ry'umuryango singoba rero gupate ngo bahengira abantu atariho bari ngo barahunze wahima ngo cyapata ibintu bagifatira ngo baragiye ntibishoboka twese naho tutazotaha abazotaha bafise abana nabuzukuruza bacu bazobikurikirana gushika mu rukurikirane rw'inkuru twama twashikiriza zerekeranye n'ukuntu abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bagerageza kwiyungunganya uno munsi tubabwira ukuntu abarundi bahungiye mu gisagara ca Muhanga ingene babayeho naho ishira hamwe HCR rifasha impunzi ataco rifasha abahungiye mu bisagara abarundi bobo mu gisagara ca Muhanga baragerageza korora no kudandaza gutyo bakabaho tubikurikire tubibwirwa na mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Muhanga ba mu gisagara ca Muhanga barakora uko bashoboye kose mu kwiyungunganya kugira bashobore kwitunga no gutunga imiryango yabo kuko nkuko bisanzwe ku zindi mpunzi ziba mu bisagara ishira hamwe gitahe impunzi ku isi HCR ntaco ribafasha mu buryo bwo kubaho ubuserukirizo mpunzi z'abarundi ziba mu gisagara ca Muhanga Nibaruta Etienne aratubwira igitigiri c'abarundi bahungiye ahi Muhanga n'ukungene babayeho ahi Muhanga hari hahungiye dufise menage y'abantu 42 hamwe bose nibaza ko ari abantu 182 ariko uko benshi bagiye baragenda kubera uburyo bw'imibereho ukuntu babayeho nabi basanga rero iyo byanse aca agenda kubati bijyananiranye akaja imahama iyo tumara kenshi usanga abantu tubayeho cyo kimwe usanga ariho bamwe bafise uburyo n'abandi bafise uburyo n'abandi rero bateje kugira ngo baraho kuntu biyungunganya baraho icyo gukora kugira ngo bafashe mu buzima bw'imisi yose bariho nk'abakora muri abagira commerce n'abandi borora inkoko canke ingurube bivana n'ubworozi bw'aribwo basanga rero imibereho ntabwo bose bayinganya kumwe wese abayeho ngabo nabi Kunziza Guillaume numwe muri abo barundi bahungiye Muhanga yiyungunganya mu korora inuma bitakaye ubwo bworozi bw'inuma ngo burashobora kumutungira umuryango ubworozi ndabumazemo igihe natanguye mu 2017 urumva ko imyaka 2 iraheze ndiko ndakora buno bworozi bwa zino inyoni zitwa kaye ubwambere natanguye ndiko ndexperimenta afite inyoni 10 nari naguze nari natanguye numva umengo nari mfise espoir ko nshobora kukorora nkagira iferme nini y'inyoni zitwa kaye nangura mfise inyoni 10 buke buke byagiye biraduga ubu ndafise inyoni zishika kuri 200 zikuze n'izindi z'ubuswizi
zishobora kugera ku 150 zirigaburira kuko ikintu gikomeye gitandukana n'ubundi bworozi busanzwe ni uko zitanga umwimbu w'ibintu bishakwa cyane ku isoko kandi bigurwa amafaranga menshi kandi noneho rero amafaranga winjiza y'igishoro kugira ngo ushobore kugera kuri uwo mwimbu amafaranga ari hasi cyane bituma rero umuntu abikora agakora ubworozi akunguka neza amafaranga arimwo azirigaburira kandi nanjye nkaronka igice cy'inyungu gihagije. Ubwo bworozi kandi ngo bwaragiriye akamaro kanini abandi barundi bahungiye muri ico gisagara ca Muhanga. Burafise akamaro kanini hari abantu twagiye tuganira bakambwira ko bifuza kuronka ikintu bokora hano. Ndababwira ati cicyo ntaco ibindi nta experience ndabifisemo ariko ndashobora kubafasha kugira ngo mworore kuri bino bisanzwe nkora mfitiye na experience nkabereka nyine bashobora kubaka ibintuzenyu amakaje bakoresheje uburyo bukenye nkabaha ndafise ama incubateur ndavukisha inyoni zike kugira ngo zigwire kuno z'inyoni ntabwo zirarira zaratayese zo kurarira ni ce sont des pondeuses nkabahereza nk'inyoni umwe nkamuha 30 agiye korora arakanyishura in party yindi akanyishura buke iyo anyishuye rero ayunga izo nyoni 30 zitwaye mu muhira akazorora zirashobora gutama moyenne amagi 25 ku munsi rigirigura amafaranga angana hari hejuru y'amajana 2 rero iyo azoroye aragurisha mu magi 25 yiwe agakoramo 5,000 izo 30 ziba zariye nk'amafaranga angana nk'amajana nka 3 amajana 3,500 kwemwe 1,300 agasigara 2,700. Kuva hadutse intureka mu Burundi ivuye ku kugomba kwihagira ikiringo ca gatatu vy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza abatari bake bavuga ko kinyuranye n'amasezerano ya Arusha n'ibwizwa shingiro riyakomoka ko abarundi barenga 500 barataye ingo zabo barahungira mu mahanga muri abo 80,000 bikaba byahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ndagukengurukiye mgenzi wacu Thierry Bigirindavyi dutanguriye ano makuru yacu kuri no nkuru ibabaje umwaka wa 2015 umwaka wabayemwo ukwiyamiriza ikiringo ca gatatu kinyuranye n'ibwirizwa shingiro rya ca Petero Nkurunziza abiyamirije ico kiringo abafashwe ntibicwe bakorewe amabi y'agahomera bunwa aho ni nk'abakenyezi bafashwe ku nguvu n'abari mu nzego z'igipolisi muri runo rukurikirane uyu mupfasoni yakorewe ayo mabi aratubwira ivyamushikiye. Je narafashwe ndi muri manifestation naba mu Kinindo hajya kuri Rusama fatigwa hajya haruguru ya hajya kuri petit seminaire twari twagiye tugiye guhura n'abanyamusaga n'abanyakanyosha kugira twifatanye baradufata badufashe co bakoze je baradutwaye badutwara muri BCR badutwaye muri BCR ikintu nibuka mu bapolisi baba baradufashe harimo umupolisi yonze cane bamwita Gisahira bamaze kushana muri BCR nararaye ijoro rimwe bukeye mwijoro haraje nk'abapolisi bashaka bangahe umwe yaraje nasohora arambwira ngo ningende hano ndasohotse ndamusangana abandi batatu muri BCR ndane muri BCR ahantu inyuma hari ikintu megana ikizu coba carasambutse ukuntu ndagenda ngiye hari nko mu saa 3:30 gutyo y'ijoro hari umenga hari tarike 4 z'ukwa gatanu hamanca ndagira baca batangura kuvugana bavuganye umwe aravuga ngo none ngo nta kuntu ngo usa n'ufise amafaranga ngo ushaka kuzana amafaranga ngo cyo tukakurekura ngo ukigira ndavuga nti jewe nta mafaranga afise umwe niho yaciye avuga ngo sha ngo iki kidamu ngo hamwe kitujanye ngo natwo badukoze iki ico bakoze umwe yarankubise ikupe donko anaze hasi undi aramfata umwe afatira ku inko uwundi afatira ku imbugita barafise n'ahantu bazi imbugita
ngaha gutya mu ntuze mu rubavu ndafise n'indi mbugita ngaha bashinze mu itako ico bakoze je naciye n'ubwenge hama baca baramviyora bamaze kumviyora narumvise bahamagaramwo umwe yitwa Eric uwitwa Eric niwe yamviye niwe yabigize ubwa nyuma ico bakoze baciye banta ngaho baca baragenda bose sinasuye kumena iyo banyikiye hama ndagenda ndikwega nakomeretse hano ndafite inkovu ku mugongo cyamanca ndagenda ndigira indani ndiko ndavirirana mu nyuma mu petit sœur niwe yaje kundaba bigoranye aciye kuntuze ku bandi bantu nyene hamwe umuntu agira tarafunzwe arabona ibintu nyene vyambaye ko vyagize iki ico yakoze yaranzaniye utunini tu amoxicillin ndamira ndi ngaho indani bamaze kugira ndamara y'imisi bamaze kubomora ubusho niho nabonye gusohoka hamwe n'abandi amaze gusohoka ico bakoze barantwaye kwa muganga ntabwo nabashije kurara aho nahora ndara muhira umuganga arandaba mu gynecologue muri polyclinique hama ncandagenda petit sœur asharavuga ati ntibikunda yuko guma hariya ngo tugende cenda guhindara naragiye ndamara y'imisi mikenya ariko uko nagiyeyo naho nyene ntabwo narose amahoro hama ndatandomoka ndomoka ikintu cambabaje navuyeyo ari no hari umuntu yabonye ingene nari merewe umugira neza aragira ikigongo nyene w'umubanyi wa petite sœur donc arashira ntuze igitoro arantwara anzana ku Kanyaro no kumenyesha ko navuye i Burundi fisa amafaranga 220 vy'amarundi ndabihawe na petite sœur atamuntu ashobora gusohoka naje njyamye nyuma mu modoka nzana utwana twanje tubiri ejo niho naza nshikira Inyanza baca ndagenda ndabivuze baca barampa transfer donc naciye ndabivuga ndababwira ikibazo nahuye naco baramvura baramara imisi bamvura zanguma baca barantransfera bandungika ahantu kuri hôpital ahantu Inyanza bamaze kundungikayo ico bakoze barangiriye ama examen bamaze kungirira examen barangirira ntuze serology baca basanga naranduye VIH. Uyu mufasoni nuwi muramvya nawe nyene yafashwe ku nguvu n'abapolisi i Bugarama inyuma yaho umushinga ntahe wiwe ahunze yagirizwa ko yanse kwigisha ugwaruka rw'imbonera kure muri iyo ntara ya Muramvya. Uyu mufasoni avuga ko yatwawe i Bugarama n'imodoka yiperereza tumwumvirize. Natwawe n'imodoka ya documentation barambwira ngo tugiye tukutwara habona nabo bibaza ngo ni ibintu vyoroshe sinabamenye kuko aba bakuri documentation ntabona arinzi mugabo narabonamo imbonera kuretse Bugarama narazibonamo kuko nawe utamenye nabo bazi masura niho twaje dushikayo ndashikayo mfise umwana mutoyi abandi nabasize muhira hanyuma ndavuga ati mbega hano hantu kabisa ndahakugwa n'iki buragoroba barazana baravuga ngo hari n'abandi bagore babiri bazanye ntarinzi ntaza aho babakuye twari mu gasho turi batatu baravuga ngo barabakubita mpaka bavuge ingene abagabo babo ngene bagiye twese ngo dufite ikibazo kimwe ugorovye hageze mu ijoro baravuga ati ico tugiye kubakorera ahubwo ntimukizi muremera ku nguvu hanyuma rero abapolisi baragenda bicarira ku ibaraza nyine baravuga ati ntimuri buve ngaho muzova ngaho abagabo baje kubagombora noneho haduka rero ikibazo cyo kudufata ku nguvu je umwana ndamufise umwana yari muto yaramaze nk'amezi 8 baramboha barankorera ibyafurambi noneho uwa mbere aragenda uwa kabiri agiye kuza umwe yari nkaje nta nubwo twari kure twari twese turi batatu mugabo babidukoreye twese kuko abo bandi bo bari nabo banatanguye noneho ugiye kuzwa kabiri yaciye amenya nawe yaraje gukora nk'ibyo bundi yakoze aciye amenya acaramara carambwira ngo yo ngo bwa bundi ngo numudamu w'umugenzi koko arambwira ati humura ntacoba ko ndakumenya burya Imana iraguhaye urakize aracaranterera umwana ashiyaza ati muterera umwana mbona nyene ko ari ikibazo cyo kunjana ko yoba yamenye ndemera ndahaguruka acancisha ahantu arambwira ati ugende ushike hariya hirya agutwaza uwo mwana nta muntu n'umuzi ngaha ndamubwira ngo ntawenzi kandi ndabazi ntawenzi uko numva kari nk'ibintu umutima wa numva ko bamaze gukanya avuga ati bashake banyice byose kimwe uwo yamenye je sinamumenye muga yarambwiye ngo koko ngo n'umugore w'umugenzi ndumva kumingo
iyo wari umuntu nzi muga sinamumenye wari w'izina kuko sinarimerewe neza na gato hanyuma asharantwara asharanshitse ahantu noneho naciye ntiya telefone canda telefona muhira umuhungu umusaza wanje nawe yaciye anzanira abo bana ashatikeye isakoshi aranzanira n'abo bana asharabansanzaho abana uko bavyutse nta woze nta ugize iki ndavuga ati yo mbona gusa banshikiriye burya rero ca turagenda sinarinze ahantu na hamwe ndi buje mugabo ndavuga ati none ubundi ngwanye nabi narinze nimero umugabo yari yarampaye narinda zizi cana mu telefone ndayimubwiye kuntu byose vyagenze kumbe bari bamaze kumutelefona databwo yari yamaze kumutelefona amubwiye ati bamufashe bamutwaye nta wuzi ikiri buve mu shinde bugenda ngo nje kumukuzamwo nanje baca banyica batinye kunsangayo burya rero umugabo wanje avyumvise aravuga ati ngo maze ndagutegere yaciye asaba uruhushi huti ko n'abatware bo hejuru ntavyo yabasavye gusa yavuga ati iyo nanje bandika nkamushikira yaciye aza ku mupaka kudutorayo umugabo naza antorayo asanga nyene kwa kundi nabaye niko narimeze nabi aca arantora aca arantwara umwana niwe yaciye amutora nabo bandi bana bo bari bifitiye umunezero abana bavuga ati turabonye papa aca arantwara ndagera i Kigali ashikanye yarambwiye ati none ndabigenze gute kabisa nawe abona ko nubwo ubwo biruko uko namubwiye ikibazo ndavuga nti jewe sinkibayeho ari gupfa napfuye ati ntuzopfa Imana irakubona aragenda arangurira uduti muri farumasi arangurira utu antibiotique ndafata mugabo byari ubusa araheza arandana ashikiza muri transit Gatore nawe arabandanya imahama aravuga ati ndabasavye muze mumfashirize aze vuba kuko arafise ikibazo atinya kuvuga ico arico avuga gusa ko agwaye jewe naretse nkabona ahantu nkaryama bakaza kumvurira hano njyamye ngatinya kuvuga ico nabaye avuga ati mbega ndabibwira baramfasha iki canke baranseka nageze kugera ino rero mu nkambi mahama namerewe nabi mugabo ngo ati ngwino nkujane kwa muganga baranjana kwa muganga barampima barasanga naragize Imana ntangwara nanduye ntanda natwaye noneho n'ubu turabana Nino kuri zino ntaheza kababaro turangirije ko ano makuru yacu ndabashimiye kubona mwadukurikiye naho ubutaha